ndabaramukije mwege mwese muriko mukurikirana televiziyo Isanganiro kaze murano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Leta ngo yarashikanye urugero rw'ibice 82% w'amafaranga yatekanijwe gukoresha mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2022 gushika mu mwaka wa 2023 ushikirizwa n'umushikiranganje wa mbere akabivugiye mu nama nshinga amateka igihe yakarashikiriza ibyaranguwe. Mu bakoresha abashika 5,300 abashika 180 nibo bonyene bandikishije abakozi mwishirahamwe rijejwe gutekaniza kazoza abakozi INSS gushika mu mwaka wa 2021. Kuri wa mbere ishiramwe INSS ikaba ryatanguje isekeza ryo gusuzuma ko abakoresha barihira abakozi babo mwishirahamwe INSS. Idonido ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa abakoresha bashika 180 mu bashika 5,300 nibo bonyene bandikishije abakozi babo mwishirahamwe rije gutekaniza kazoza abakozi INSS gushika mu mwaka wa 2021. Vyamenyeshejwe kuri wa mbere igihe iryo shirahamwe ryatanguza isekeza ryo gusuzumana ko abakoresha bandikishije abakozi babo muri iryo shirahamwe. Urongoye INSS akaba yasavye abakoresha bose gukora bisunze amategeko. Inkuru ya Sheira Irambona. Gusuzuma ko abakozi bafise amasezerano y'akazi no kuraba ko abakoresha bandikishije abakozi babo muri INSS ivyo vyazindukanye kuri no wa mbere. Umugwi harimwo ubuyobozi bwa INSS, ubugenduzi bw'akazi n'abaserukira meri ya Bujumbura hamwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gutekaniza kazoza kwibarabara bitiye Avenue de la Mission. Kuri iryo barabara uwo mugwi ukaba waciye mu mangazine menshi. Umuyobozi mukuru wa INSS akamenyesha ko ico gikorwa ciyumviriwe gukorwa mu nyuma yaho habereye isuzuma mu mpera y'2022 hakaboneka ko abakoresha barenga gato 180 gusa aribo bategekaniriza kazoza abakozi babo ku 5,300. Umukoresha wese atanguye akazi mu misi 8 ategerezwa kwandikisha ako kazi kiwe muri INSS. Hanyuma yinjize abakozi nahone bamuha imisi 8 nyene kugira umukozi ahawe akazi ace yandikishwa muri INSS. Twasanze hano mu gisagara ca Bujumbura mu bakoresha twashoboye kuronka bagera ku 5,300 twasanze abagera ku 182 bonyene aribo bazwi muri INSS. Cibonekeje nuko abakoresha bo muri aya mangazini bafashwe mpiri bakaba baciye basaba INSS kubaha umwanya kugira bitunganye. Mu ntumbero y'ivyo bikorwa INSS kaba yari yategekanije abakozi bafasha banyena mangazini ku bushake bwabo gutunganya ivyabona INSS bakaba baciye bandikwa tabishatse nabo bakaba baciye bugarirwa kurindira ko bakurikiza amategeko. Umuyobozi mukuru wa INSS akaba yahamagariye abakoresha bose bo mu Burundi gukurikiza amategeko. Benshi muri barya mwabonye twugariye nka bose twarandikiranye amakerete turabandikira ntibishura. Abani nabo nkuko mwagiye muravyumvira namwe abakozi ba INSS barahaje no kumenyana baza bazinanye yego ariko baravyanse baravuga yuko badashobora kuza muri INSS. Nkuko mwavyumvise hariho no wavuze yuko bagarutse azobapfunga. Yego umva rero birinze bishika hano nuko abariho byinshi bitagenze neza. Yego ico rero twobasaba nuko bonyarutsa kwitunganya vuba. Intumbero yacu si kugira ngo tubabuze gukora ibikorwa byabo bya misi yose, ahubwo no kugira tubahamagarire yuko bo bikora bisunze amategeko y'igihugu. Guhera kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icumi INSS ikaba yategekanije abakozi bagiye gukora iryo suzuma ukwezi kose mu gisagara ca Bujumbura. Ibikorwa nk'ivyo bikaba bitegekanijwe mu misi iza mu gihugu cose.
Leta y'u Burundi ngo yarashikanye urugero rw'ibice 86 kwijana rw'ivyaranguwe hamwe n'urugero rw'ibice 82 kwijana rw'amafaranga yaratekanijwe gukoresha mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2022 gushika mu mwaka wa 2023 bishikirizwa n'umushikiranganje wa mbere akabivugiye mu nama nshingamateka ariko ashikiriza ivyaranguwe. Francine Ndeho kubgayo. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko inyigisho zijanye no gutunganya akazi neza hamwe no kurwanya ibiturire zahawe abacamanza 500 n'abandi bari mu rwego rw'ubutungane. Gervais Ndirakobuca akaba yamenyesheje ko iboneka ko ari co zamaze naho impinga ikiri ndende ari naco gituma ari zo kubandanya baravye ibigeragezo bishikira bari muri urwo rwego. Yanamenyesheje ko kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka gushika ubu hari abantu 18 bahagaritswe bakurikiranwa kubera igiturire mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yerekana ko leta iri kirateza imbere ico gisata, agatanga karerero k'ikiyaga Tanganyika gishobora gufasha kugabanya gushika ku bice 40 kwijana uburyo bukoreshwa n'abacisha ibidandazwa mu mazi. Akaba yemeza ko igisata cyo gutwara abantu n'ibintu gifise interera nikomeye ari naco gituma gikenewe gutezwa imbere. Muri ico gikorwa cyo gushikiriza ivyaranguwe mu gice ca nyuma c'amafaranga leta yakoresheje mu mwaka wa 2022 ushira 2023, umushikiranganje wa mbere aranerekana ko ikibazo c'abana n'abakuzi bari mwibarabara kitaratorega umuti neza kuko nubo bacibonekeza mu gihugu, ariko abashika 500 n'abakuze hafi 100 baramaze gusubizwa mu miryango nk'uko abivuga. Gervais Ndirakobuca yanishuye ikijanye n'amasoko atangwa canke ingene amasezerano akorwa hagati ya leta n'amashirahamwe yo hanze. Kubwiwe ngo amwe muri ayo na cane ayahera mu 2015 harimwo ayategerezwa gusubirwamwo kuko basanze igihugu kihahombera. Ubushikiranganje bufise amanota menshi mu migambi yagiye irarangurwa, burarenza amanota 90 kwijana. Ni nk'ubwo kwivuna basi n'ubujeje umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Bufise amanota ari hasi mu 70 kwijana. Ni nk'ubwo amagara y'abantu, ubutare n'agataka n'intwaro yo hagati mu gihugu. Urakoze Francine Ndiho kubgayo kudushikiriza ibyavugiwe mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Mu gisata c'amagara y'abantu, sendika y'abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi ibona ko umushahara muto hamwe no kudahabwa agaciro buri mu bituma abaforoma benshi bahitamo kuja gukorera ahandi. Bishikirizwa na Bukuru Maria arongoye iyo sendika. Akaba yabivuze igihe hamaze igihe hibonekeza abakozi bamaze igihe baheba akazi bakaja gukorera ahandi. Agahembo karada mu bikuru burya murabona muri abakozi nka twebwe ikintu cya mbere gikwega umuntu n'umushahara ushobora kumutuma yobaho neza. Mu gifaransa twe tubyita le travail décent. Mu bifasha kubaho neza hari igihe agashara kikwiye gutuma nawe ushaka kuronka ukambara neza ukagenda wubaha abantu. Barahagaritse ka karusho batanga ku marotorose. Ni kuvuga umushahara ariko mu 2016 bako twe twagize ntuze amanegociation ibiganiro mu 2009 bavuga yuko ngo tudashobora kuduga umushahara w'ibanze ujya utangira ko ukaduga ari uko abahewa ka karusho k'amanota atari ko habaye ngo kuringaniza imishahara harmonisation de salaire. Kubishaka uburinganire bw'ubutandukane busaba bufatiye butarutana mu rugedo murimo. Ntiyaciye imyaka 14 twebwe rero tugira ibiganiro batubwiye ati uyo mushahara ntuzoduga iyo politiki itagiye. Rero aho naheruka kumbura kumuforoma uwo twofata iyo niveau A2 bari umushahara wari hagati kumbe ibihumbi nka 28 mugabo umufatwa twarangana yari nko ku bihumbi kumbere nka 50 hafi ya 50 cyangwa 60. None mu 2009 wo warafite ngiye 60 cyangwa 50 akaba yari uko haja ko gusa iyo aho karisho kamanota nimumva ko atawe yari bwagere. Ikibabaza ni iki abantu bagomba kuraba. Leta yarinjiye yaremeje
ibwirwa shingiro ry'ishami mpuzamakungu ry'akazi icyo bita constitution de l'OIT yarayemeje rero hari icyo bita ibisata bidasanzwe muri ayo mateko mpuzamakungu twebwe abakozi bo mu buvuzi sindiko ndabesha twebwe tuzi imbere mu bisata by'ubuzi bidasanzwe biyita essentiel none iyo uko kundu kudasanzwe n'amateka mpuzamakungu abona bigeze mu Burundi bivuga iki biba bitwereke rero icyo saba yego isi yamirimo ingorane na leta ifise irababesha ariko abo bantu mu makungu turi mu ba mbere kuko duca dukurikirwa na babasoda n'abapolisi ndakubwiye muri bwa yamabanga adasanzwe mba turi imbere ya polisi n'abasoda kubera amagara y'abantu ari ntagereranywa n'ikindi kintu none duca duhereza ngaho nibaturabe natwe rero kugira ngo muri bwa busumbane bagomba kugabanya mugabo tugume dufise icyo kibanza cy'uko turabambere mu bikorwa dukora bidasanzwe dusubira mu biganiro ntibaduhe ibihano gusa babanze batore icyo turusha abandi. Mbere yuko turangiza hano makuru tandukire mu gisata c'uburimyi ukotesha amatongo kiringo kirekire amatongo y'ibigazi mu bituma ayo matongo y'ibigazi atiyongera byashikirijwe na Festus Ciza arongoye urunani rw'amakoperative y'abarimyi b'ibigazi mu Burundi kubwiwe akabona ko intwaro ikwiye gufasha kugira ingendo nk'iyo ituzwe. Jean Pierre Misago afatiye kushobora gukotesha itongo ry'ibigazi ku myaka 5 Festus Ciza arongoye urunani rw'amakoperative y'abarimyi b'ikigazi mu Burundi yerekana ko muri ico gihe nyenitongo atabakirishiramwe ifumbire kuko ibigazi bimerewe neza bikimbuka wari kose abari waca ahungukira kurundi ruhande n'uwari kose ntarifumbira kugutinya ko nyenitongo yobona umwimbu wiyongereye agaca ashaka guhagarika amasezerano yo gukotesha. Muri izo nzira zibiri zose Festus Ciza avuga ko itongo ry'ibigazi ritaba rigikorerwa neza uko bikwiye gutyo umwimbu ugatera ugabanuka. Nahafatira mu gusaba ko intwaro irikanura ifashe abayituye basaba ko mwene ayo masezerano ahagarikwa. Warongoye Aprocope Burundi avuga ko mwene ayo masezerano agiye arafutwa amatongo y'ibigazi azokorerwa umwimbu w'ibigazi wiyongere ubutunzi mu miryango bwiyongere mbere n'amatati yo kwiheka kuri ayo masezerano yo gukota ku gihe kirekire agabanuke. Ivyo co kimwe no gusaba leta kubahiriza umurimyi w'ibigazi ni bimwe mu byavugiwe mu nama y'ugo runani mu Rumonge kuri uyu wa gatanu bihweza intambwe bageze ko n'imigambi yoshigwa imbere muri kazoza. Ni hano duciye turangiriza hano makuru twari twabateguriye ndabashimire mwege mwese mwariko murayakurikirana mubandanye mukurikirana televiziyo Isanganiro ibiganiro birabandanya.